Ubundi hari ikintu abantu dukunda kuvuga ngo ejo nzobikora, ejo nzotangura ya proje yanje, ejo nzohindura ubuzima bwanje. Gusa hariho akantu kamwe nshaka kukubaza, ejo hazogera ryari? Ndabahaye ikaze muri Trezor Talks, jewe ni Trezor. Uyu munsi uzawuganira kuri swije abantu benshi duhuriyeko. Uravuga ejo uno munsi, ejo ukavuga ejo. Uno munsi hageze ukavuga ngo ejo. Gutyo imyaka ikarenga, ariko ubuzima bwawe bukaguma hahandi. Utegereje iki? Utegereje ko ibintu bitungana? Utegereje ko abantu bakwemera? Utegereje ko utazoba ugifise ubwoba? Reka nkubwire ukuri, nta gihe na kimwe ibintu bizokwigera bitungana. Ubwoba buzokwamaho rimwe na rimwe uriko uratera intambwe. Kwikeka ntibizobura. N'abo bantu rimwe na rimwe uriko uraraba hari igihe usanga bitariko birabara ibikorwa vyawe, canke bahugiye mu bintu vyabo, mugabo hari ikintu kimwe utariko uraraba. Hari umuntu ku ruhande ariko aragerageza, singuva kurusha, simumenya kurusha, mugabo aragerageza, arakora rimwe biramunanira, agakora amafuti, style akaguma agerageza. Nayo wewe tubwiye muri commentaire ngene bimeze. Hari igihe usanga uri ukiri muri vya bindi ngo ejo hakavyara ejo, mugabo hari ikintu kimwe, buri ejo uvuga ubutakaje amahirwe uno munsi, kandi ukibagira yuko urimo uvuga ngo ndashaka, sivyo bica biguha icyo ushaka. Wewe gerageza ukore, tangura uno munsi nyene, tangura icyo kintu wumva ushaka gukora. Business, siporo, kwiteza imbere mu bintu biriya na biriya, gukonstruiza kariyere yawe kugira ngo ibyo uzoba uri igitangaza. Ibyo byose ni ibintu abantu tuba dushaka, tuba twese dushaka ibyiza, muga tuguma tuvuga ngo tuzotangura ejo. None wumva bizoherera hehe? Tangura uno munsi, urabe ko ubuzima bwawe budahinduka. Kurya ugwa niko wiga experience nshasha mu buzima bwawe. None niyo vyaguma uko nyene uguma uvuga ngo ejo, ukagira ngo uzogera satisfait atana experience niyo ufise, wiga kora utuntu tumwe na turiya, zero experience bizogenda neza. Ubundi abantu bose bagiye baratera imbere kugira urumviriza, nta muntu n'umwe yigeze ashika ku bintu vyoroshe. Urahura n'intambamyi, muga rimwe na rimwe uragerageza, kandi hari igihe bikunda, kubera ko Imana yadusize ngaha, yaduhaye ubushobozi bwo gukora ibintu vyinshi kw'inosi. Rero ni ukuvuga yuko buri munsi naho wotera intambwe, naho yoba ntoyi, bigufasha kumenya intambamyi iri muri ivyo bintu. Si imisi yose uzotera intambwe zija imbere, bashobora no gutera izisubira inyuma, mugabo ukamenya neza yuko wayiteye, kandi wamenye ikintu muri iyo kariyeri ushaka gukonstruiza, canke muri iyo siporo. Ibintu vyose intambwe imwe irakenewe ku munsi, niho uzoza uramenya ibigize iyo ntambwe. Tangura uno munsi, fata agapapuro gatoyi wandike objectif zawe, kubera ko muri buno buzima dufise ibintu vyinshi, dufise imyitwarariko myinshi. Hari igihe usanga rimwe na rimwe muwasi, mugakumbure niyo waba ufise ahantu watwanditse utwo tuntu, hari igihe uzobigwako, wibuke ya ntambwe ukwiye gutera umunsi ku munsi, hari igihe bizogufasha. Murakoze cyane ku bantu buba bafashwa na tuno tuvideo tugenda dukora. Subscribe, like, mwandika n'iciyumviro cyanyu muri comment, hari igihe vyodufasha, bigafasha muri no famille ya Trezor Talks. Murakoze cyane.